itariki ya mbere mu kakaro buri mwaka Uburundi burahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Kuri uyu munsi haba defile ndende y'imigwi itandukanye na cyane cyane defile y'abapolisi n'abasirikare. Ariko uno mwaka hari ikintu cateye amakenga batari bake. Kuri stade Intwari yahoze yitirirwa umugano wa Rudoviko Rwagasore hari hakubise harazima. Defile y'abasirikare bambaye neza bari ku mirongo batambuka kuri ritimi imwe, ibifaru by'intambara n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitari bimenyerewe mu madefile y'indi myaka. Yari amashusho abereye ijisho, ndetse mu mwanya muto yari yamaze gukwiragira ku mbuga hwaniro, benshi batangura kuyaganirako. Kubera ko Burundi bwahisemo kwerekana ubushobozi bukomeye bwa gisirikare kuri uyu munsi, mbega kwari kwigina gusa umunsi wo kwikukira canke harimo n'ubutumwa bwari bugenewe akarere na cyane cyane ibihugu bidacana uwaka n'u Burundi? Kubera ko ibi bishitse mu bihe bidasanzwe, aho Burundi budacana uwaka n'igihugu kibanye c'u Rwanda, igihugu kivukanyi gisangiye byinshi n'u Burundi. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, wowe ufite ikibazo uranyumva nabi, jewe bintera ubwoba wapi? Leta z'ibi bihugu byose zagiye zagirizanya ko zishigikira imigwi ishaka guhungabanya umutekano wa buri gihugu, ivyatumye kutizerana kwiyongera hagati y'ibi bihugu bibiri. Muri uyu mwuka wo kutizerana, igikorwa ca gisirikare cyose kibaye kuri buri ruhande y'abadefile canke iyindi myiyereko vya gisirikare biba bihambaye cyane. Ese mu by'ukuri ibi bihugu bibiri birashobora gutana mu mitwe? Ese u Rwanda rurashobora gutera Burundi canke Burundi bugatera u Rwanda? nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Ibi biragoye kwishura, ariko kugira turonke iciyumviro reka dusubire muri kahise, imbere y'ubukoroni, imbere yo kwikukira kw'ibi bihugu, imbere yuko hanashirwaho n'iyi mipaka tuzi no munsi itandukanya bino bihugu bibiri. Uraza gutahura umubano udasanzwe wagiye uranga Burundi n'u Rwanda, rimwe bagaterana amajambo ndetse byaranashika bakanagwana, na cyane cyane ku ngoma y'umwami Ntare Rugamba w'u Burundi Yuhi Gahindiro n'umwami Rwogera w'u Rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 8. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bitangaza benshi, ibihugu bibiri ariko bigasangira ururimi ni rumwe, kubera ko umurundi n'umunyarwanda barayaga kandi bakumvikana. Ibi bihugu kandi bisangiye amoko, bigasangira imico n'akaranga. Ibi bihugu bifise ubutaka bumwe, imisozi, ibiyaya, ikirere, byose ni bimwe, nta tandukaniro rihari. Ibi bihugu kandi byose byakoronijwe n'Abadagi, mu nyuma haza Ababirigi. Aba bakoroni babitwarira hamwe, umugwa mukuru ukaba wari Bujumbura, ico gihe yitwa Usumbura. Ariko nubwo bino bihugu byatwarirwa hamwe, vyagumanya abami babiri, umwami w'u Burundi n'umwami w'u Rwanda. Imbere y'umuzo w'abakoroni, umwami umwe byarashika agashaka kuganza uyundi. Duhereye ku mwami Ntare wa kane Rutaganzwa Rugamba, umuhungu wa Mwambutsa Mbariza. Uyu mwami yatwaye guhera mu mpera z'ikinjana ca 18, niwe yagoye Burundi, akaba ariwe dukesha igihugu cuno munsi c'ibirometero kwadrati 27,027 n'amajana 834. Mu mpera z'ubwami bwiwe Uburundi bwasumbanga hakubera ko hari bice byahavuye bitakara. Aha twavuga nk'intara ya bugufi abakoroni bahaye Tanzania. Ntare Rugamba yageze ku butegetsi yiyemeza gukora akazi atawundi mwami yigeze akora. Nivyo izina ryabaye muntu, maze atanguza urugamba ku bwami bwari bumwegereye. Ahereye ku mwami Nsoro, abarundi bitanya Barega, yatwara agace ka Bugesera. Uyu mwami yaramutsinze, maze Bugesera yomeka ku Burundi. Amaze gufata Bugesera, umwami w'u Rwanda Yuhi Gahindiro yatanguye kugira ubwoba, maze afata abarinzi batari bake abashira ku mupaka uhana n'ubwami bw'u Burundi. Ubwoba bwa Yuhi Gahindiro bwari bufise ishingiro, kubera ko Ntare Rugamba ntiyari umwami asanzwe. Ivyo u Rwanda gwicura nivyo vyabaye. Umwami w'u Burundi yateye u Rwanda urugamba rwabereye hafi y'ikiyaga Cohoha. Imbere ya Ntare Rugamba, intara ya Kirundo uno munsi iri muri Butanyerera yabarizwa mu gihugu c'u Rwanda. Umwami Ntare Rugamba yayatse umwami Yuhi Gahindiro ayomeka ku Burundi. Ntivyari vyoroshe, hano mu Kirundo hapfiriye abanyarwanda benshi,
ni naho havuye izina Kirundo rivuye mu rivuga kurunda, ariko aha ntibarunda ibihongo vy'amabuye, bari abasirikare b'u Rwanda bari batikiriye muri kino gitero c'umwami Ntare Rugamba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 830 u Rwanda rwatwagwa n'umwami Rwogera. Uyu mwami ntiyigeze ahuzana Ntare Rugamba, ndetse Rugamba yongeye gutera u Rwanda. Ariko iki gihe hari umudori yayoba yaraburiye u Rwanda, maze abasirikare b'u Burundi bagwa mu mutego mu rugamba rwabereye Butare mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu c'u Rwanda. Biravugwa ko hapfiriye abasirikare benshi b'abarundi, maze u Rwanda rubagwihoreye kuri ca gitero cabera mu Kirundo. Ntare Rugamba yavuye mu buraruko bw'u Burundi agana mu bumanuko bushira ubuseruko, akora igitero gikomeye ku bwami bwa Buyogoma bwatwagwa n'umwami Ruhagadibwa. Afadikanije n'umuhungu wiwe Gwasha, Ntare Rugamba yigaruriye agace ka Buyogoma na Kumoso, maze nahahomeka ku Burundi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 840. Urugamba rw'umwami Ntare Rugamba go kwagura Burundi yarurangirije mu kwigarurira intara ya Bugufi. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 850, hari naho yatanga asubirwa n'umwami Mwezi Gisabo. Kugeza ngaha ubwami bw'u Burundi bwari ubwami butinyitse, ubwami bupanze neza, ubwami butavogerwa. Ariko muri iyi myaka ibihugu by'ibihangange ku mugabane wa Buraya, aha twavuga Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudagi n'ibindi, vyariko vyiga ukuntu vyogabangana Afrika, maze kwigenekerezo ya 15 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 884 hatangura inama yahuza ibyo bihugu. Inama yabereye mu gisagara ca Berlin, inama yise Conference de Berlin. Ingingo nyamukuru y'iyo nama kwari kugabangana umugabane wa Afrika. Afrika atamutegetsi n'umwe yari yatumiwe, yasatuwemwe mw'ibimanyu, maze Ubudagi butwara igice ca Afrika y'ubuseruko, ahabarizwa u Rwanda n'u Burundi. Abadagi ntibaje nk'abaje ku rugamba bazanye igisirikare, baje nk'abadandaza, maze bashinga ibirindiro byabo ku nkingera z'ibahari y'Abahinde. Bagenda bumvikana n'abatwari baho baba bashikiye, maze bagahabwa uburenganzira bwo gukora business zabo. Mu minsi yakurikiye nibo bagenzura ibivuko bikomakomeye nka Bagamoyo, Dar es Salaam na Zanzibar. Batanguye kubaka amabarabara, bashinga ibirindiro by'abasirikare, harimo n'icari cegereye u Burundi cashinzwe ahitwa Ujiji ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika. Aba Badagi baranarokirita bamwe mu bajene b'Abanyafrika bakabinjiza muri iki gisirikare cabo, abo bita Baskarisi. Aho baciye kandi bagenda basaba abatware kwemera ko ari bo baganza, ariko batabakoye ku butegetsi. Benshi baravyemera batarinze kubagora, ariko bashitse mu bwami bw'u Burundi bwatwagwa na Mwezi Gisabo baratangaye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 896 Kapitene Hans van Ramsaye yafashe ingabo ziwe bava ku kirindiro ca Ujiji, bambuka ikiyaga Tanganyika bashika mu Burundi. Bahise bashinga ibirindiro mu Kajaga na Usumbura. Umwami Mwezi Gisabo amaze kuvyumva yakoranije ingabo ziwe z'abadasigana baja ku rugamba rwo kugwanya Van Ramsaye, nabo bari bazananye. Abadagi babonye bibakomeranye bahavuye baca ku batware batavuga rumwe n'umwami, aha twavuga Maconjo canke Kirima, kugira aba bafashe kugwanya Mwezi Gisabo. Ariko ibi ntaco vyatanze gushika Abadagi barongi ku yundi mu ofisiyo Friedrich Robert van Beringe. Abarundi bitabirenge azana mitrailleze, inkoho yisha abadasigana batari bake. Aha biravugwa ko n'umwami yahaswe kwasiga ubuzima, ariko Bihome yaciye yigura umwami. Abadagi baratamba baratarika, bazi ko bikuye umwanzi kwizosi umwami Mwezi Gisabo, umuhungu wa Ntare Rugamba. Aba bami bose bari bafise mentality yo kutamanika amaboko mu gihe cyose bakiri bazima. Urugamba bararugwana, ndetse Mwezi Gisabo ntiyigeze atinya ibi bigwanisho by'Abadagi nubwo byaba bicira umuriro. Ariko Abadagi nabo nyene baranse gutsindwa, maze basaba ibiganiro umwami arabibima. Ariko mu nyuma umwami avaragondozwa, ahanuwe n'abamisiyonere bari Mugera, yemera kuganira n'Abadagi. Ibiganiro byabereye Ikiganda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 903. Ariko aba bamisiyonere nabo nyene biravugwa ko Umwezi Gisabo atigeze aborohereza. Bashitse mu Burundi binjiriye mu Rumonge, aha hatwagwa n'umutware yitwa Rumonge, ndetse biravugwa ko batatu muri aba bamisiyonere bahise bicwa ko kanya. Babonye rutitaha
barirutse bahungira Ujiji kuri ca kirindiro c'Abadagi. Inyuma y'imyaka itari mike bongeye kugaruka binjirira mu Cankuzo aho bahise bashinga ishengero ya mbere ya Katolika ku mutumba Muyaga hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 898. Ariko naho nyene ntivyaboroheye kubera ko biravuga ko isengero yaturiwe inshuro zibiri zose. Abarundi baranse kwemera izi nyigisho nshasha bari bazaniwe, bari babizi ku bwami bw'u Burundi bwari bwikwije muri byose, haba no mwibi byo kwemera abazungu bari babazaniye. Ariko kubera ko Abadagi bari basa naho bariko baragira inguvu nyinshi mu Burundi, bashigikiye ibikorwa by'aba missionnaire, ndetse muri amasezerano yabera ikiganda umwami Mwezi Gisabo bamutegetse korohereza aba missionnaire maze akabemerera bagakwiragiza ubutumwa bwabo. Ivyo bita ngo n'ubutumwa bwiza, kumbe bwari ubutumwa bwari bugamije kurimbura ubwami bw'u Burundi. Kuva uyo munsi Mwezi Gisabo yemera ibiganiro, ubukoroni bwari butanguye kandi n'ubu turacaburimo. Uhavumbwira ngo twarikukiye, ego cane abazungu barasubiye iwabo, ariko twese turazi ko batagiye bajanye n'ivy'iwabo vyose kubera ko za nyigisho baba missionnaire batuzanira turacazigendera, turacazikurikiza inyigisho umwami Mwezi Gisabo atigeze yemera mu ntumbero yo gukingira ubwami bwiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 914 intambara y'isi yose yaratanguye. Iyi ntambara yarageze no mu duce Ubudagi bwagenzura muri Afrika y'ubuseruko, aho ingabo z'Abongereza zarase ibivuko vya Dar es Salaam na Tanga. Ibivuko vyagenzurwa n'Abadagi muri ico gihe. Abadagi nabo nibareza amaboko, bahise batera uduce Ubwongereza bwagenzura mu gihugu ca Kenya, bahera mu kugari barabara ry'indara ya Uganda Railway, basambura imihoro yo guhanahana amakuru, ndetse banatera na Kongo y'Ababirigi. Intambara ifatiye indi sura. Generale w'Umudagi Paul von Lettow-Vorbeck yarazi ko adashobora gutsinda intambara kubera ko yarahagatiwe. Mu buraruko hari Kenya y'Abongereza, mu burengero hakaba Kongo y'Ababirigi, nayo mu bumanuko hakaba Mozambique yagenzurwa na Portugal. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 916 ingabo z'Ababirigi ziyoboye na General Charles Tombere zajabutse Kongo y'Ababirigi zifata u Rwanda bakurikiza Burundi mu misi yakurikiye. Aha General Paul von Lettow-Vorbeck ntiyiri warahagwanira ingabo z'ibihumbi 3 z'Abadagi n'abasikarisi b'Abanyafrika bagera ku 11,000 yabegeranirije muri Tanganyika, uno munsi yitwa Tanzania. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 917 yavuye muri Tanganyika amanuka muri Mozambique, nayo mu mwaka wakurikiye abandaniriza muri Rhodesia y'uburaruko, uno munsi izwi nka Zambia. Muri iki gihe ingabo z'Ubudagi zari zimerewe nabi muri Europe, ariko General Paul von Lettow-Vorbeck yakomeje urugamba, ndetse ntiyigeze amenya ko Ubudagi bwatsinzwe gushika mu ofisiye w'Umwongereza amubwiye ati woshaka womanika amaboko. Hano hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 918. Ubudagi bumaze gutakaza ibice bwagenzura muri Afrika y'ubuseruko, Tanzania yahise ifatwa n'Ubwongereza, u Rwanda n'u Burundi navyo bitwagwa n'Ababirigi. Aba Babirigi bacanishijemwe abo batwara, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 amazi yararenze inkombe, maze mu gihugu c'u Rwanda haba imigumuko ikomeye aho bava mu bwoko bw'Abahutu bavuga ko barenganijwe, maze birukana umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Habaye ico bise revolution y'Abahutu yasozereye intwaro ya cami mu gihugu c'u Rwanda. Nubwo umwami yari yirukanywe, Ababirigi niho bari bakiri kugira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 aho umuganwa Rudoviko Rwagasore yatsinda amatora n'umugambwe we Ipona, umugambwe wasaba kwikukira. Rwagasore yahise yicwa, ariko ico yari yaharaniye gishika ku munsi wa mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 962. Aha niho igihugu c'u Burundi cikukira, maze Ababirigi basubira iwabo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 Abatutsi b'Abanyarwanda bari barahungiye mu Burundi muri ya revolution y'Abahutu bariyegeranije batera u Rwanda rwatwagwa na President Gregory Kayibanda. Igisirikare cayoboka President carabasubije inyuma, maze kuva uwo munsi imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi itangura gutosekara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 u Rwanda rwakiriye impunzi z'Abahutu zariko zihunga ubwicanyi bariko barakorerwa mu Burundi, ariko
nubwo u Rwanda rwakiriye abarundi Kayibanda na Micombero ntibari babanye neza, ndetse n'abandi ba perezida bagiye bakurikira ntibigeze bizerana ngo basiye bwose. Imigenderanire y'ibi bihugu bibiri yatangiye kuba myiza igihe Burundi bwari buvuye mu ntambara mu mwaka w'ibihumbi 2005 igihe Perezida Nkurunziza yafata ubutegetsi. Mu gihugu cy'u Rwanda hatwagwa na Perezida Paul Kagame, ndetse ntiyahengeshanyije kwitaba ubutumire bwo kurahira kwa Perezida Petero Nkurunziza. Ariko ibi byose byagiye guhinduka mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho ibi bihugu byongeye gucanamwo. Iki gihe mu gihugu cy'u Burundi habaye kugerageza gutembagaza ubutegetsi, maze bamwe muri aba bapuciste bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi yakomeje gusaba aba bagirije gutembagaza ubutegetsi, ariko leta ya Kigali irabimana ibyacanishije mu bihugu bibiri kugeza n'uno munsi.